intumbero yuko bahimiriza nugira ngo umuntu agiye kugura amavuta abanze asome hanyuma amenye amavuta na cane atamuhindura urukoba kuko Imana idusaba yuko dushima ivyo dufise. Yumvise ko vyitwa deshe ntibikibaye imashini ntibikibaye ordinateur ntibikibaye telefone mugabo yitwa deshe. Na mercure co kimwe n'izindi produits chimiques baza kutubwira les polluants organiques persistants zinjira mu buremangingo bugatuma umubiri ubura inguvu zo gushobora guhangana n'ingwara zindi zishobora gutera umubiri. Murumva rero mercure si ingwara. Murumva rero jewe ndayifise canke we wifise sinshobora kwikwandukiza kuko si ingwara. Ishirahamwe OBP yatunganije kuri wa kabiri igenekerezo ya 19 Munyonyo mwaka wa 2024 ikiganiro ku bamenyesha makuru kubijanye n'amasezerano ya Binamata asanzwe arimo ibijanye na mercure. Ico kiganiro cabaye mu ntumbero yo guhimiriza no kumenyesha mercure n'ingaruka zayo. Mbega none mercure ni iki? Mercure si ingwara. Mercure gusa uyu umuntu anyoye canke arefunguye ibintu vyononywe na mercure. Iyo mercure yinjira mu bugingo muri ADN muri twatu utunyengingo uturemangingo bamwe ko babivuga tukaca duhindura uburyo ibindi bihimba bikora ubuzima. Murumva si ingwara yo mugabo ituma umubiri ubura intege zo gukora ivyo yategeza gukora. Akarorero iyo umuntu dufate nko kumugera wa sida, iyo umuntu yanduye uwo mugera bituma umubiri wiwe ubura no kwita immunity, abasoda bakomera bafasha umubiri kugira ngo umubiri ushobore kwigwanira kugwanya ingwara. Na mercure co kimwe n'izindi produits chimiques baza kutubwira les polluants organiques persistants zinjira mu buremangingo bugatuma umubiri ubura inguvu zo gushobora guhangana n'ingwara zindi zishobora gutera umubiri. Murumva rero mercure si ingwara. Murumva rero jewe ndayifise canke we wifise sinshobora kwikwandukiza kuko si ingwara. Izo nyigisho rero zikaba zizoronswa imigwi itandukanye igize ubuzima bw'igihugu cyane cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Aho bakuye ubutare birasaba ko hoca hasubirwamwo kugira ngo hagarukane akanovera. Ahantu hose hakoreshejwe mu kwima ubutare murumva yuko hashobora kuba harononekaye. Kenshi rero bahejeje kwimba izo ndoro baca birenganira nkuko babivuze. Mugabo gashaga hariko aragabanya la superficie cultivable. Bavuga rero yuko aho hantu hasubizwa ubuzima. Icyo twita twe tuzita les sites contaminés. Mugabo kubera tutaba dufise ibiharuro bimeze neza tuvyita les sites potentiellement contaminés. Urumva no gutandukanya uko nituba twakoze des analyses ngo tumenye le degré ya mercure biyakontamenya ahantu. Mugabo ibikorwa biba byarakorewe tuyita les sites potentiellement contaminés. Muri ico gihe iyo bahejeje les activités d'extraction d'exploitation tuca twinjira muri phase rero ya réhabilitation. Hanyuma muri réhabilitation rero non seulement yuko abantu bashobora kuvurirabilita avec mu gushobora kugarukana la forme du paysage. Mugaha nini numva yuko abakeneye kudekontamina gukurayo iyo mercure biriyo. Il y a des espèces rero d'arbres ziterwa aho hantu kugira ngo zishobore kunonoza zikure iyo mercure isanzwe iriyo. Rero lota rero chefs zirerekana yuko igiti kigenda gikura niwe kigenda kinonoza ya mercure isanzwe iri muri yasi. Murumva rero mukwiye guhimiriza abantu kugira ahantu himbwe inoro ihare uko nyene bwabo bagire des efforts de réhabilitation batere n'ibiti hanyuma bazoze hano muri OBP. OBP ni service technique y'igihugu
merikire rero iragira ingaruka mbi ku biterwa. Bizofata ayo mazi na merikire ivanganye ikwege iciye mu mizi, hanyuma imizi itwara ivyunyunyu bikeneye minero azote phosphore potassium ijane dans les feuilles ijane dans les fruits tuce tugenda rero twamure les fruits tuce turya ngahazo harimo merikire ivyo biterwa n'ivyaterwa ahantu habaye contaminés par merikire. Merikire kandi iragira ingaruka mbi no ku bitungwa. Baede kuimba utale bacibagapfa rero bakombagire basubiza itoto ibikorwa aho hantu birasubire hakoreshwa mu burimyi hakoreshwa mu bworozi. Rero twinjiye cane mu vyerekeye site contaminés par merikire canke produits chimiques. Iyo aho hantu usanga hari ivyatsi vyiza biryoshe bimeze neza, hari ibitungwa rero ibitungwa biri ubwatsi bw'aho hantu bica birambura. Usanga rero kubera umuntu atabazi impamvu mwe baca bavuga ngo hari inzoka munsi, bandi ngo nababanyi batugiriye ikintu badukoreye nk'uko bivuga, ariko cane n'aya madeshe de produits chimiques ziba zahambwe uko nyene kubera habaye une mauvaise gestion des déchets. Iyo merikire kandi iragira ingaruka mbi ku mavuta yo kwisiga cane ku mavuta asanzwe ahindura urukoba. Muzobona amavuta ahindura urukoba ugasanga hariho gusa ahantu hatahindutse ku nkokora dusumwa aha mu ngingo y'abahanda n'inzobe n'abakorera ibintu murangoranira. Merikire kandi turayifungura mu buryo butandukanye. Dane rivye murazi ko hariho utunyabuzima duto les plancton zinywera zikirira tuya tuntu twose tubonetse. Rero iyo amazi yatokaye utwo duplancton tuca tunywa ya mazi tukanywana na ya merikire igicikuma mu buzima bwayo, hanyuma les bactéries zayihinduye ibinyabuzima zirayinyoye muri chaîne alimentaire nk'uko twavyumvise muri discours d'ouverture. Ikinini yakirya gitoya ikinini yakirya gitoya umuntu azorya urufi, kandi urufi nabwo ni runini par rapport utwo dufi duto. Ugasanga rero yaba plancton yarafise une certaine quantité de mercure yariwe n'utundi ziragwiriye, ifi yariye plancton twinshi. Niyo phénomène rero yo accumulation, c'est-à-dire ni doze y'ibyo yongera ko umuntu rero agiye pasiyoni akaca aronka doze nyinshi kubera yariye ifi, ikaca yarika mu mubiri bivanye n'ubuzima bwa misi yose. Amafi ugasanga umuntu ararya kenshi, iyo bibaye rero akarya ifi kenshi zabaye contaminés biyo accumulation murumva agaca agira doze nyinshi. Merikire kandi turakwiye kuyirinda mu kuraba aho duta ubucafu cane buvuye mu vyuma dusanzwe dukoresha. Merikire turakwiye kuyirinda tugashiraho inyubako pour la gestion des déchets kugira ngo dukinge, kuko inyubako zirazimbutse par rapport y'ukuvuza wa muntu wa mwana yavuka adakwije ivyangombwa atafise ibihimba vyose bikwiye. Turagomba tuza kuramba igituma kubaka inyubako zo gukinga zo kugera les déchets ziri moins cher par rapport yo kugera umuntu yabaye intoxiqué par le mercure. Kubamenyesha ko ikigo OBPE cyaboneyeho akaryo ko gutanga urubuga ukeneye amakuru yirambuye kuri merikire ashobora kuyasangako.